iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Umuhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubagezako amakuru biriko biravugwa bigezweko cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye iyo biriko biravugwa mu mugambwe CNDD-FDD, muri politike y'igihugu be ndetse no mu gisata c'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu. Turaza kugaruka ku munyamabanga mukuru umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo, kuri ubu agwariye mu gisagara ca Dubai. Benshi baravyibuka hari kw'igenekerezo ya 23/0 uyu mwaka w'2024 ubwo hagira hatangura igikorane categuwe n'umugambwe CNDD-FDD cari cabereye i Ngozi. Nibwo umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo yafashwe n'ingwara giturumbuka, ahabwa abaganga bo mu biro vy'umukuru w'igihugu ngo babe baramwitaho, ubundi bamumanukana i Bujumbura. Bashitse i Bujumbura vyaranse gose kuko bahise bamubandaniza mu gihugu ca Kenya i Nairobi ku mugwa mukuru w'ico gihugu mu bitaro Aga Khan Hospital, ibitaro bivugwa yuko vyoba vyegukira abagwizatunga b'Abahinde. Yashitseyo ibintu bibandanya gukomera, amagara yiwe abandanya kumera nabi cane gushikaho bamubandaniza kwivuriza mu gisagara ca Dubai. Kuri ubu rero ibintu ntivyoroshe na gatoyi, bamwe batese koko ingwara ya Reveriyano Ndikuriyo yoba hari aho ihuriye na politike. Iki ni ikintu kigoye kwemeza canke guhakana kuko vyose birashoboka nk'uko tugira tubirabire hamwe. Reveriyano Ndikuriyo ni umugabo afise igikundiro kidasanzwe mu mugambwe wa CNDD-FDD, cane cane ku ruhande runini rw'abanywanyi ba CNDD-FDD bayoboka Petero Nkurunziza. Uyu Reveriyano Ndikuriyo akaba afatwa ko ari we asigaye abahagarariye kuri ubu nubwo vyagiye biramukomerana inyuma yaho Arengiyome Bunyoni afatiwe agafungwa. Uruhande ruyoboka Perezida Evariste Ndayishimiye narwo rumufata nk'umuntu abangamiye ivyiyumviro vyabo vyo kwikurako ivyiyumviro vya Sogo. Reveriyano Ndikuriyo ari muri bamwe mu bemeza yuko umugambwe wa CNDD-FDD ugomba kugendera ku vyiyumviro vyashizweho ubwo wafataga ubutegetsi mu mwaka w'2005, gusa bamwe bati abo ku ruhande rwa Ndayishimiye ntibavyerekwa. Reveriyano Ndikuriyo si igikundiro afise gusa ku bahoze bayoboka umuhisi Petero Nkurunziza, kuko kandi uruhande runini rw'imbonerakure mu gihugu cose ruyoboka Reveriyano Ndikuriyo, ugashiraho intara zimwe zimwe mu gihugu zabigaragaje gose ko zikunda cane uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo. Aha rero naho vyagiye biranyegezwa kugira umugambwe CNDD-FDD ntusambuke, iyo mirwi ibiri irahari kandi yarahanganye cane. Burya n'ikiringo ca Reveriyano Ndikuriyo co kurongora CNDD-FDD gisa n'icaheze, ariko gusubiriza uyu mugabo si ikintu coroshe kuko vyokonona vyinshi muri uyu mugambwe. Benshi baribuka ko hari amasezerano Perezida Evariste Ndayishimiye yagiranye na Perezida n'umuhisi Petero Nkurunziza ubwo yagira amutange mu mugambwe azokwiyamamaza mu mwaka wa 2020 mu matora y'umukuru w'igihugu. Ayo masezerano ni amasezerano yabayeho hariho ivyabona 6 vy'abajenari bakomeye cane, bamwe bitwa ko baba muri Cercle de Généraux. Aba ni bamwe bafise ijambo rikomeye cane, bamye kandi bakomeye ku rugamba rwa CNDD-FDD kugira ngo binjire mu gihugu. Imbonerakure rero muri ayo masezerano murantungeho gato, muri ayo masezerano vyari vyanditswe yuko Reveriyano Ndikuriyo azotwara umugambwe imyaka 5 akongerwa ikiringo c'imyaka 2, hama agatoza Perezida Evariste Ndayishimiye mu kiringo ciwe ca kabiri co gutwara Uburundi kuva mu mwaka w'2027 gushika mu mwaka w'2034. Inyuma ya Reveriyano Ndikuriyo wari guca ahabwa umugambwe ariko Arengiyome Bunyoni nawe yari gutwara umugambwe imyaka 5 akongerwa agashitsa mu 2032 akongerwa imyaka 2 kugira ngo nawe azohita yitoza nk'umukuru w'igihugu, mu nyuma akorere mu ngata Evariste Ndayishimiye. Ibi rero vyose vyaranse gushikaho haba inama idasanzwe bagasaba Reveriyano Ndikuriyo gutanga ikibanza c'umugambwe, ahubwo we akitiramwe ikibanza ico ari cyo cyose ashaka mu gihugu. Reveriyano Ndikuriyo nawe aranana rwose biranka birananirana, abwira yuko ivyo vyose bitoshoboka. Aha rero bamwe bati
gusubiriza uyu mugabo si ikintu coroshe kuko vyokonona vyinshi mu mugambwe CNDD-FDD. Imbonerakure nka zose mu gihugu zumva cane Reveriyano Ndikuriyo, abagumyabanga nka bose baramuzi cane, murazi ko yanabagendeye mu mazone yose agize igihugu. Harya ntihariko arata umwanya, oya, we yariko arakora icazi. Uruhande rwa Perezida Ndayishimiye narwo kwikura ko Reveriyano Ndikuriyo biciye mu nzira z'ibirozi birashoboka kuko ngo si irya mbere vyoba bikozwe, kandi mu bihugu vyinshi birakoreshwa cane iyo uruhande ruri ku butegetsi rushaka kwikura ko umukeba wago akomeye. Ariko akandi nako abo bantu bazokwiranira bo nyene ngo ubwabo kuko abarundi barayamaze ngo agatu gatekeye amahwa karimena. CNDD-FDD ngo naho yibaza ko izotwara imyaka myinshi ntibizokunda kuko hagati muri yo baguma bategana amabombe, abandi binyuma bakabatega yandi. Ubukene buzura inzara ngo vyarateye mu gihugu nabwo ni bombe mbi cane. Ngo umunsi zaturitse rero kizoba ari ikibazo gikomeye kuri abo mubona bahazi uyu munsi badasiba gushinyagurira abarundi ko batunze. Ngo CNDD-FDD ntiyari mbi, ngo ariko abayobozi bayo nibo babi. Ngo misiyo yabanje mw'ishamba siyo murantunge, misiyo y'abajanye mw'ishamba siyo bakiriko, ngo bibereye mu bindi. Ngo muri make barahemukiye abarundi na cane cane ngo abitwa ko baharaniye agateka kabo n'ababafashije mu gihe bari ku rugamba. Ibi akaba ari ivyatangajwe na Eric Nyandwi arongoye ikinyamakuru Ejo, murantunge ikinyamakuru UBM News. Mu yandi makuru kandi hari ibindi bivugwa yuko ngo murantunge, hari ibindi bivugwa yuko muri CNDD-FDD hari ibindi bivugwa. Reka tugaruke ku bitangazwa n'ikinyamakuru Ejo Heza, aho hari ibibazo vyinshi bitandukanye vyagiye birabazwa, bamwe bagasaba insiguro zimbitse ku nkuru batanga zabagoye gutahura, abandi bagasaba umuco w'inkuru bagizemwo amakenga. Ni ikibazo kimaze kubazwa na benshi, nico benshi bashaka kumenya Hussein Rajab ari n'ivyo ariko arategura gukora. Nkuko tubirabira ku kinyamakuru Ejo Heza, ikinyamakuru Ejo Heza gitangaza yuko cahavuye cakura umwe mu ntwazangabo mu gisirikare cy'u Burundi yahoze mu runani rw'abaharanira demokrasi Club de Democrate, hamwe no mu runani rwitirirwa Inkona Club Inkona, kandi akaba asanzwe ari no masoko bakurako amakuru. Ngo baramubaza ivy'abanywanyi babo bamubajije cyane cyane kuri iki kibazo kirabana n'inkuru zitangaza ivya Hussein Rajab, kuko ikimenyesha amakuru ico kibanda gikunda kubitangaza cyane. Ejo Heza bati yatubwiye ko akurikirana ibivugwa mu binyamakuru bitandukanye, cyane cyane ibivugwa n'abanywanyi b'ivyo binyamakuru kuko nivyo bibafasha kumenya ibiri mu mitima y'abarundi. Uti yatwibukije ko twebwe turabamenyesha amakuru gusa tujejwe gushikiriza abarundi amakuru twaronse kugira ngo baronke umuco. Yatubwiye ko tutari abanyepolitike kandi tutari mu bategura ibiba mu gihugu kuko ivyo bifise ababijejwe. Niyo yatwibire banga ko burya abakunze kugira ico bavuze ku mbuga zitandukanye canke aberekana ko bakunze inkuru runaka, burya atari bo bonyene baba bakurikirana izo mbuga, ahubwo hari abandi benshi cyane batigera bakora ikintu na kimwe ariko bakurikira ivyavuzwe gusa bakaja kugira ico babivuze ko ahandi hantu mwibanga. Yavuze ko rero bariko barabaza amakuru ya Romeo canke se Hussein Rajab, abariko barabaza amakuru ya Hussein Rajab bari mu mice itatu. Umuce wa mbere naba batumwe n'abansi biwe bifuza kumenya aho aherereye kugira ngo barabe ko hari inabi bomugirira, cyane cyane ko ubu biriko biragaragara ko ijambo n'ibiganza vyiwe ngo bimaze gukora ibitangaza vyinshi, ngo bagashaka kumenya rero ivyo bagamije gukora kugira bishobotse babitobe. Ngivyo biramaze kuba inshuro nyinshi kuva bagishika ku butegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2005 nk'uko babandanya babivuga. Ngaha hari abaje bigira abakunzi biwe n'abakunzi b'umugambwe CNDD-FDD, ariko mu nyuma basanze bari bagenzwa no kuwusambura bahereye ku ndongozi yawo y'inkingi ikomeye. Umurwi wa kabiri ngo nabamufitiye ishari n'inzigo kumva yoba gari inkingi y'ibikorwa vyose vya CNDD-FDD biba mu gihugu, mu gihe bo bari bifuza ko ubwo bubasha bugirwa n'abo bafata nk'indongozi zabo. Ngo ni bo babo wumva bari banezerewe n'ibihuha vyavuga ko Romeo yapfuye kuko bari bibwira ko izo ndongozi zabo arizo zica zisigara zifise ijambo. Yavuze ati ariko ico ni ikimenyetso ciza c'uko iyo umuntu yumva wopfa ukamuva mu maso biba vyerekana ko ababajwe n'ivyiza ufise kandi bitari bukuve ko ngo bimuje ko akabona ko wopfa umupfa
mukabibura mwese. Ngo birantwengeje kubona abantu baremeye ikigufa cavuga ko uwo mutama yapfuye batabonye ikiziga ntibabone n'imva, bahinzwe n'agacerere gusa. Benshi ngo bari baramenyereye ko Romeo aguma avuga ariko ntibamenye ko urugamba rwanwa kwinshi harimwo no kuzimangana mu maso y'abantu. Uyu yavuze kandi ko hari uwundi mutegetsi yakoze nk'ivyo muri Kongo, ngo inshuti ya Hussein Rajab, Joseph Kabila yahoze atwara Kongo, nawe yarazimanganye ku rubuga rwa politike muri Kongo ku buryo wogira ngo ntakiriho, ariko ntawomenya ko afise ukuboko gukomeye mu buzima bw'ico gihugu n'uruhara mu biriko biraba uyu munsi nk'uko uyu mutegetsi abitangaza. Umukenyuro wo kunyika ku rubuga rwa politike gukorwa n'ibihangange muri politike kuko baba bizeye ko abari ahabona bazokora ivyo babatumye. Ngo urahindura ibintu ugahindukiza ntihagire uwumenya ko ari wewe, hagatukwa abandi canke hagashimwa abandi kuko wewe uba urengeye gukorera amashimwe y'abantu. Ica gatatu, umurwi wa gatatu ni abamukumbaye bumva bosubira kumwumva avuga canke bakamubona kuko baba bamaze igihe barihebuye ko urugamba rwaheze nabi. Iyo ntwazangabo yatangaje ko mu minsi ya nyuma y'urugamba rwa CNDD-FDD Hussein Rajab yigeze kubura nk'uko nyene, aramara iminsi myinshi ataraza ku rubuga rw'intambara kubaremesha nk'uko yahora. Bamwe bibaza ko yapfuye, abandi bakibaza ko ubutegetsi bwari buhari bwamuguze nk'abandi arata urugamba, abandi bakibaza ko yabonye urugamba rwansa carasokora akarenga atavuze. Indongozi zari zimwegereye ngo zaragerageje guhumuriza abagwanyi ariko biranka, bamwe batangura guta urugamba kuko babona atakazoza kariho. Ngo umunsi urizina bagiye bamubona seruka, umunezero warashwaye abari basigaye kuko yari nk'insinzi kubona kizigenzo wabo agarutse. Ngo nk'ako kanya yarazanye inkuru nziza ko urugamba rurangiye bagiye gutaha bagashikira igihugu biciye mu nzira y'amahoro, amatora atawusubiriye kumena amaraso. Mu kurangiza yavuze ko inkuru agatanga ku kinyamakuru Ejo Heza ziba zifise abo zigenewe kuko si bose bashobora gutahura imikenyero ya politiki ubona itagenewe bose. Kubw'ivyo ngo ntawomena amabanga akomeye ashobora guhungabanya ivyiza vy'abarundi amamiliyoni kubera vyabajijwe n'umunyagihugu umwe canke babiri ataco bofasha canke ngo bonone mu biriko biraba mu gihugu. Ngo nico gituma ubutegetsi buhari bwaretse abarundi barisanzura mu kuvuga akari ku mutima irya nino ku mbuga zitandukanye, akagira n'abavuga amajambo atabera atahora avugwa ku butegetsi bwa Nkurunziza. Gusa uko iperereza ritabibona kuko haba mu migwi ya WhatsApp hose barafise abakozi b'iperereza baraba ibihavugirwa. Ahubwo ngo ubutegetsi bwashatse kuraba ko bishitse abantu bagahabwa uburenganzira bwo kwisanzura muri demokarasi yo kuvuga uko ubibona atabo hava bayicumujya. Ngo ico twomenya ivyo tuvuga mu kuyaga canke mu kwandika ntibinyiganyiza inzego, biherera aho vyavugiwe kiretse ivyo babona ko vyogira ico bifashije n'ivyo batora bakabishikiriza indongozi z'igihugu zikabikorerako. Ngo ubutegetsi bukangwa n'amajambo y'abanyagihugu babuhuha kandi budafise iyo buja. Ngayo rero amakuru yoba atanzwe nimwe mu ntwazanga bikomeye cyane mu butegetsi bwa CNDD-FDD bwagarukaga ku vya Hussein Rajab afatwa nka mutama kuri bamwe, abandi bakamufata ko yahemukiye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo tuducikanwa nayo dushikiriza usangiza n'amakuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barabo mu bambere bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbizi z'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Ni Umuhuza TV Imana ibahezagire ibikorwa vyanyu vya misi yose muri ko murakora.